igihe uri mu ishengero warakijijwe ukaba utari kuragenda ahantu utahura yuko wewe ukwiye kwiyemvesisa mu nyungu z'ubwami bw'Imana yakurikiye yaguhamagaye, ça veut dire yuko quelque part utari kurakura kandi ubuzima bwawe ntibuhimbara Imana. Kuko hari igihe tuza turaba ego, turabantu biraba, turabantu bikunda, turabantu bifitiye utwabo, bikatugora kwambrasa canke kugumbira icimviro c'Imana kuko tellement turi busy n'utwimviro twacu n'uduprojet twacu. Ugasanga rero n'igihe turiko turakurikira Imana twumva ijambo ry'Imana tuza gusenga, relation yacu n'Imana ituna autour y'ivyo dushaka ko Imana idukorera. Investissement umwanya utanga n'ivyo ukora no gutanga kwawe vyose ni par rapport y'ico witeze ko Imana nayo nizoca igukorera kugira ngo ivyawe bibe mieux. Nubwo Imana itari contre no kutugirira neza, ariko susi ya mbere n'umwitwarariko wa mbere dukwiye kugira nk'abantu bakijijwe bakamenya Imana n'ukwiyumvira ngo mbega jewe uruhara rwanje muri ubu bwami bw'Imana bw'ibihe budashira, ubu bwami buzohora ibihe byose. Iyi ngoma ya Yesu yaje izoza igakomera, uravyumva, ikazoganza isi yose. Mbega jewe hole yanje mu bwami bw'Imana niyihe, place yanje mu bwami bw'Imana niyihe, contribution yanje kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke n'ubuhe. Ubutumwa bwiza ntibukunda kutujana vers nous-mêmes kiretse iyo buje kugira ico buhindura, ariko ubutumwa bwiza la plupart des fois à 80% ubutumwa bwiza budutwara vers les autres.